ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo bwirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka, imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama. Ndumwungere w'amagana nsanga imurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije Ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Igihugu cacu c'u Burundi ni igihugu gitunzwe hanini n'uburimyi, aho ibice birenga 90% vy'abarundi ari abarimyi. Ari naco gituma leta ishira inguvu nyinshi muri ico gisata. Kugira umwimbu wiyongere, birasabwa ko abajejwe ico gisata bakurikirana abarimyi mu mpande zitandukanye kugira bikunde imirima ibungabungwe, gutyo wa mwimbu ubone kugwira. Mu kiganiro c'uyu munsi tuganira ku ngwara n'ivyonyi vyonona imirima, uko zifashe mu ntara zitandukanye z'igihugu, twongere dusobanukirwe n'ico leta iriko irakora mu guhangana n'igabanuka ry'umwimbu riturutse ku ngwara n'udukoko bibangamiye imirima. Aha kuri uyu mutumba wacu wa Ntunda uri muri zone ya Binyuro komine Vyanda, ubukoko buje bwonone ibisoya burahari. Igiterwa citwa ibisoya mu rurimi abantu benshi bamenyereye ni ibigori. Hariho iyindi ngwara yitwa ruhonyabitoke irahari cyane. Hakaba n'iyindi ngwara yonona ibiraya nayo nyene irahari, ugasanga ibiraya vyatumvye umutumba wose gushika naho n'ikiraya mu mizi n'ivyamwa vya cari gufita bica bibora. ibikoti hariho ingwara itera kukoti wasanga hari ubukoko bwera gusa gwafashe ku bikoti uko kadusanga usanga ikoti ujya ukira mu mababi usanga ari ibintu byirabura, ikoti cirabura umwana mutsitsire mutushikanira imbere muturabiye ngwara yiriho ngahi wacu ibikoti bitera bikoroka utakurondera umwumbati hasi usanga ari mizi ukwega uko ingwara nyinshi cyane twabona cyane zitwangamiye cyari ibitoki, igikoti, ibisoya, ariko ibindi sinza kuvuga byinshi ntibyashika. Igiterwa c'amateke nk'ico ahi wacu sindi buvuge ngo nticarahonye, ariko gisa n'icahonye nk'ibice 50%. Ivyo bice byaramaze guhona kuko ingwara y'amateke yarahashitse cyane gose ngaha ku umutumba. Amateke yaragwaye cyane ubu ni make gose. Rero ingwara yayo uravye nayo nyine usanga rya ntuze rya teke ryayo rirabora, ugasanga naryo nyine ryaboze riranuka gose. Ego ibindi biterwa navyo nk'igiterwa c'ibigori aha nk'ubu kubera uruzuba ari rwishi hariho ubukoko bw'ubunyugunyugu buca buza bugataka amagi, ubwo nabwo buca buvyaramwo akanyo. Ako kanyo rero utacikugera ukagwanya hakiri kare umurima wose burandaganya wose bugaheza, na cyane cyane rero bikaca biva mu iki gihe cy'uruzuba ihindagurika ry'ibihe ry'izuba ryagereraba, ubwo bukoko kenshi buca bugwira. Iyindi ngwara nayo ni mu gihe cy'ibiharagi, haya duteye ibiharagi haraba intuzeye ugasanga ibiharagi vyahiye. Muri komine ivyerekeye ingwara n'ubukoko zirahari cyane cyane, tubona ingwara ku bitoki yitwa ruhonyabitoke bisa n'ivyanaheze mbere kubera yatanguye kuva kera, hanyuma kandi n'imivyaro ntiboneka. Iyindi ngwara igira kabiri ikaze cyane n'impongwa ku kigori. Hanyuma iyindi ngwara ikaze ni ku binyumbati, ibikoti, mozayike, kuko nivyo biterwa ahanini muri komine Kibago turima cyane, abene gihugu bose barino. Abandi n'ibindi biterwa bisanzwe barima buke ibiraya, ubuntuze, ubushaza n'umuceri barawurima mu biyaya bitoyi, twe nta n'imyonga myinshi dusanganywe.
hariho umuceri nawe nyine urakunda kugwara ingwara bita pirikarariyoze. Kuvuga nko ku giterwa c'ibigori impongwa irakunze gukara cyane nko ku muntu atarose uburyo bwo kugura urya muti ugasanga muri makweri wapfuye nta mwimbu ahakuye. Kubijanye n'umuceri wone nubwo ugwara ntupfa ngo ugende akagirire gusa uragwara hamba nyene umuntu akazogesa uwo abonye ntibakunze gitwararika gupompa ibintu by'umuceri. Ibitoki novuga ntivyarasezeye ndavye niwe uvyiki no kugitera nko wavyigishijwe bijye bari bazanye ngo ni vya kijambere bavyita ino mu komosoni soko ndemeke. Ubu ndabona ko vyasezeye hagumaye ko muturonderera izindi mbuto zaba zigezweho. Ndetse irya ngwara itukuza ibitoki ugiteye n'ikirigwa kirana gusanga caraboreye mu izimba n'ikirigwa kirazana n'amashashi. Mu bisanzwe nko mu biterwa by'umuceri imiceri yaratewe umuceri urifata ukabenja tukabegwa ivyari byo. Imyembe yarafashwe n'ibintu by'ubukoko, imicungwe ubu nta mwana akirya umucungwe nta mwana akirya umwembe twarabe ivyari byo. Mu gutorera inyishu ibi bibazo bihanze abarimyi, Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu kigo izabu kijejwe ubushakashatsi ku bitungwa no ku biterwa yama yatunganije inyigisho ku barimyi zijanye no kumenyesha abarimyi ingwara zitera ibiterwa hamwe n'uburyo bozigwanya. Kirundi baraca umugani bati uja gukira ingwara arayirata. Hanyuma kandi ntushobora gukira ingwara utazi kuko iyo uriko urivuza ingwara utazi ushobora no gufata umuti utari wo. Nico gituma rero bino bikorwa mubona byo guhimiriza abantu no kubamenyesha ivyo turiko turakorana na kabi byo kumenyesha abene gihugu abarimyi ibijanye no kumenya izi ngwara hamwe no kumenya imiti canke ubuhinga kama bashobora gukoresha kugira ngo bagwanye izi ngwara z'ibiterwa zikunda gutuma umwimbu ugabanuka. Murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo abene gihugu nabo banze bamenye n'ingene bo kwitwara mu gihe ca bene izo ngwara. Naha rero tuvuga yuko baba bamaze kumenya ingwara iyo ariyo na twebwe tukamenya ingwara iyo ariyo kugira ngo bikunde turondere umuti wo. Nivyo imiti iracari mike uravye mu mafarumasi ndetse harimo n'uburere butari buke usanga ata mafarumasi ahari bashobora kuronka hamwe iyo miti, ariko mwarabonye yuko muri izi nyigisho ahanini bigisha kumenya izo ngwara, ariko urabona yuko abene gihugu baca baronka n'izindi mpanuro. Ico gikorwa cyo kumenyesha ingwara n'udukoko tubangamiye ibiterwa bikorwa mu mugambi witwa Plantwise uri muri ico kigo izabu. Umugambi Plantwise ni umugambi ukorana hagati y'ikigo cy'ubushakashatsi izabu hamwe n'ikigo citwa kabi, hanyuma ukaba waronse uburyo bwo gukora uhawe n'ingoma yo Buholande, ukaba watanguye mu 2021 ugeze mu mwaka wa gatatu wawo 2023. Wari umugambi w'imyaka 3. Intumbero yawo rero kwa kugira ngo turabe yuko twogwanya ingwara z'ibiterwa ku buryo umwimbu w'abene gihugu wiyongera. Uwo mugambi rero kugira tukore haje ikintu ca mbere gikomeye n'ubumenyi. Twatanze inyigisho ku bafundi b'indimo bari mu gihugu cyose, no kuvuga ntako ikomini imwe yose ifise n'imiburiburi abafundi b'indimo babiri baronse izo nyigisho. Abo nabo duca tubita abaganga b'ibiterwa. Ibyo biga rero bariga bati ndone ingwara zitera ibiterwa n'izihe. Bamaze kumenya izo ngwara zitera ibiterwa duca dusubira tukabigisha tuti none ko wazimenye wozivura gute. Turatubigisha ibijanye no kuvura izo ngwara z'ibiterwa, imiti bokoresha, uburyo bokoresha. Hanyuma tukongera tukabigisha tuti naho wowe uri kuravura izo ngwara z'ibiterwa ukeneye kubahiriza ibidukikije. Izo ni zindi nyigisho tubaha. Hanyuma izo nyigisho rero tumaze kuzibaha twarigishije rero abantu batari bake, twagishije abashika 327 gutyo, abo bita abaganga b'ibiterwa, turigisha abigisha bigisha abo baganga bashika 55. Hanyuma rero akabijya
kubera twasanze izo nyigisho z'akanovera twaciye tubishira mu vyigwa bizoja mu mashuri yisumbuye y'ubuhinga bw'indimo ariyo bita itabu. Uwo mugambi rero nawo turiko turawukora kugira ngo dushiremo izo nyigisho z'akanovera kugira tuje turaronka ugwaruka rufise ubumenyi bukwiye bwo kugira ngo bufashe abene gihugu mu kurima abagwiza tunga bose duteze imbere uburimyi koko mu kugabanya ingwara n'udukoko. Hanyuma ingwara n'udukoko ni kubera iki tubigwanye tugerageza kubigwanya. Abahinga bo muri FAO baravuze yuko ingwara n'udukoko bishobora kugabanya umwimbu gushika ku bice birenga 40%. No kuvuga yuko umurimyi yarimye agahomba 40% murumva yuko ari ingorane. Muri uyu mwaka uwo mugambi Plantwise waratunganije ibikorwa byo kumenyesha bene gihugu yuko abaganga b'ibiterwa bahari kugira baheze babiture. Duheruka gukora igikorwa tujanye no kumenyesha bene gihugu tubamenyesha aho ko inyigisho zahawe abaganga b'ibiterwa kugira ngo bagende kubitura nabo babafashe. Kugira ngo bagende kubitura rero urumva twarabigishije ubumenye barabufise. Ubumenye rero ko babufise bikenewe yuko abo bene gihugu baza kuvuga ingorane bafise hanyuma akabafasha kuzitora umuti nkuko bagenda nabone kubafasha. Ibyo rero twasanze kugira ngo bigende neza tuca tugira ico bita mu rurimi rw'ikinyamazuru amakampanye no kuvuga kuja kumenyesha abene gihugu yuko abo baganga biterwa bahari. Iyo n'ubutumwa bumwe tubaha. Ubundi butumwa tuba tubashiriye tuba twaravye tuti intara tugire tugendere amakomini tugire tugendere harimo ingwara iziye harimo ingwara nyamukuru iziye cyo tugenda tubashiriye ubutumwa bwo kubigisha ukuntu bozo ngwara bozigwanya. Nico gituma rero twabarungitse mu makomini ashika 30 y'igihugu kugira ngo baje kumenyesha mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo baje kumenyesha yuko abo baganga bahari hanyuma babitura. Aho rero mu kubarungika tubarungikana ubutumwa tubarungikana turabwira tuti ikintu ca mbere kigoye mu burimyi n'abantu bariko bakoresha imiti y'ikizungu y'imvaruganda ku buryo bishobora kubangamira amagara yabo ku buryo bishobora kubangamira amagara ya twebwe tubifungura. Tukabamenyesha tuti ivyo bintu bambewe itonde mu kubikoresha bikoreshe mugabo mufise ubumenyi bukwiye. Ico ubwo n'ubutumwa bwa mbere tubaha tukongera tukabaha ubutumwa tuti hariho ingwara mufise murabona zimwe ziri ku bigori murabona zimwe ziri ku birayi murabona zimwe zitera ibitoki izi za ruhonya bitoki izi zitwa za sindika twabwe tutigenda mutwaye ubutumwa mutwaye udupapuro twerekane ukuntu bozigwanya hanyuma ko bazikora rero bagenda ku masoko bakabwira ahakoraniye abantu benshi ahari amashuri ahari abantu benshi ku buryo tugerageza kugira ngo ibyo bintu bimenywe na benshi tukongera nkuko turiko turabikora tukikisha mu radio mu bimenyesha makuru kugira ngo abantu bamenye yuko hari abantu bafise ubumenyi bakwiye kubitura. Ico gikorwa carakozwe mu kwezi kwa gatanu mu ntara zitandukanye congera kirashishikara no mu kwezi kw'icumi uyu mwaka nyene turimwo. Twariko turagira urugendo rugira kabiri dushikiriza abaganga b'ibiterwa mu makomine yari yasigaye mu ntara 9 z'igihugu. Kuko urugendo twagize mu kwezi kwa gatanu twari twagendeye izi ntara nyene 9 turiko turagendera ubu hari amakomine tutashoboye guhamvya kugira tubashikirize abaganga b'ibiterwa kandi twongere twugurure amavuriro y'ibiterwa. Ubu rero twariko tugerageza kugira izo komine zitari zashikirijwe abaganga b'ibiterwa kugira twongere tubabashikirize kandi twongere twugure n'amavuriro y'ibiterwa muri ayo makomine yari yasigaye ubuherutse mu kwezi kwa gatanu. Kandi yindi ntumbero twari dufise muri runo rugendo turiko turagendera izi ntara 9 nuko turiko turahimiriza abene gihugu ari bo barimyi kugira begere gose abaganga b'ibiterwa kuko iyo imvura itasuye nk'ubu mu gatasi harakunda kwibonekeza ingwara nyinshi z'ibiterwa kandi n'ivyonyi biragwira. Izo ntara 9 zagendewe ni Rumonge, Bururi, Bujumbura, Rutana, Makamba, Cankuzo, Ruyigi, Karusi, Muyinga na Kirundo. Twaratanguye mu ntara muri komine ya Rumonge
dukorera mu makomine atandukanye. Hari hasigaye muri Rumonge twari dusigaje amakomine abiri, komine ya Buyengero ni komine ya Burambi. Mu ntara ya Bururi twari dusigajeyo amakomine abiri, naho nyene twari dusigajeyo komine ya Rutovu ni komine ya Vyanda. Hanyuma muri Bujumbura twari dusigajeyo ikomine ya Mukike na Nyabiraba na Mutimbutse. Muri no ntara ya Makamba ikomine twari dusigaje ni zinyene zitatu, muri komine Nyanzarak, muri komine Mvugizo, muri komine Kibago, Muyarutana Mpinga Kayove, Musongati na Giharo. Twahereye muri mu ntara ya Cankuzo duca tuja muri komine zishika zitatu. Twagiye muri komine ya mbere kubera ko komine Cankuzo twari twagiyemo, twaciye tuja mu gipande cyari cyasigaye muri komine Kiganda. Tuvuye muri Kiganda duca tuja muri komine Cendajuru. Hama tuvuye muri komine Cendajuru twaciye tuja muri komine Mishiha. Ubu naho rero twaje mu ntara ya Ruyigi, twari twasigaje ama komine ashika kuri 3. Ino komine ya Gisuru, komine ya Kinyinya, tuzoca tuja muri Butezi. Hama tuzobe duhejeje. Ntara ya Karusi twagendeye amakomine ya Nyabikere, Mutumba, Bugenyuzi hamwe na Gihogazi. Muri Muyinga tugendera amakomine ya Mwakiro, Buhinyuza, Gasorwe na Gashoho. Kirundo naho Ntega na Gitobe na Bugabira. Muri make twasanze ivyonyi ndetse n'indwara ziba hanze zisa nkuko ari zimwe. Bagiye baradutura indwara z'ibitoki, baradutura indwara z'umuceri, baratubwira n'ivyonyi nk'ivyonyi vy'umuceri, baratubwira udukoko dufata imyembe, baratubwiye n'imyumbati. Ivyo rero nka hose nibyo twagiye turahura navyo. Muri izo komine zose rero bagendeye, abo bahinga bakaba bagiye bigisha ku ndwara n'udukoko bashikirijwe n'abari ku rubuga, bakongera bakishura ku bibazo bibakiye abarimyi. Abo nabo bagashima inyigisho bahawe n'abo bahinga. Abo bahinga baje hageze kuko tugeze ku gihe cyuko turiko turarima, twiteze rero umwimbu. Rero muri iki gihe abahinga bashoboye kuhashika, hari ikintu kigiye guhinduka kuko nk'ivyo ngwara twazibona ariko ntitwashobora kumenya izarizo n'ingene twoshobora kuzikinga n'imiti yazo, nta niyo twari gushobora kumenya. Mugabo ubu unye abene gihugu bo kuri uyu mutumba wacu wa Ntunda bagiye bamenye ingwara ifata ibigori, bagiye bamenye ingwara ifata ibitoke, bagiye bamenye n'ingwara ituma ibiraya vyuma. Na ubwo amafarumasi muri iyi zone ntagwiriye y'imiti y'ibiterwa, twibaza yuko ku gisabo twasavye yuko mugiye bagiye kutwegereza neza amafarumasi y'ibiterwa kugira ngo dushobore kwikingira izo ngwara mu minsi zohava zitubuza kwimbura neza. Twogaya ngo inyigisho muhamu twigisha ngo nimbi turazakiye nkama, hanyuma twiteze yuko muri abavyeyi mwaje muza kuraba mutugarukira ko magara yacu. Erega niyo magara yukenye ivyo kurya harya ubupfoye. Turashima yuko Imana yabahezagiye mukaza kuraba ukuntu izi ngwa ko twari twitura abaguru n'abateba murabe ibintu nga turapfuye. Ukare je nafise itongo iparcelle gira nkariya nta n'ikintu ngicimbura, ariko nibisoba byo nyene uko nteyemwo biguma bigwara. Ariko rero turashima yuko nubu mushikere kutugarukirako, turabona uko tubona kwa wamwigisha mwaduhaye Reta yaduhaye arakurikirana ko mushitse ngaha. Nje dushimira Imana ishike kubahezagira nejo muraguma mukurikirana muze kuturaba murabe ko vya bintu twavutse tuvuga ko byabwiye mu ngiro. Tugira Imana. Uyu mugambi waje hageze kuko twebwe waje kabisa ibitoki vyaheze kweri. None uyu mugambi je novuga ko waje hageze kubera ubu abene igihugu bariko barabibona
twararose n'imivyaro mishasha ku mwaka y'ibitoke ubu uye imivyaro bariko barayitera none rero twoshimira umugambi waje hageze kuko abene gihugu barabishima gose kuko bamwe baraza batubwira ko bimwe biriko birabafasha ubu uye bariko barabikorera ko kandi babishima kandi bikoreka neza. Izi nyigisho tuzakiriye neza muzabandaye muzamuraza kuko numvisemo bishasha ntarimenyereye aho twari dusanzwe dukoresha n'ugize araronka umutaka ukoresha nabi ndumvisemo inyigisho n'impanuro zingene dushobora byifata kugira ngo n'amagara yacu azoba kingiwe dukingira igiterwa natwebwe nyene twikingiye. None rero ico mboye tugiye gukora murakoze ko mutwigishije ingene dushobora gutera tukongera tukikingira mu gupompa ivyo biterwa mu gihe vyagwaye no kwihutira kuza kwerekana na cane cane kuri goronome wa komine imbuto ziba zagwaye tukamushira ivyononeka kugira ngo aze arabifatira ko ese ashobore kubona igikwiye muri iyo mirima. Abantu benshi barashobora kuba ku isi batamenya iyo baje niyo bava ugasanga twumva ngo turi n'umugoronome w'umuganga w'ibiterwa ariko ugasanga nitumuyitura tumubona gutyo gusa mugabo murakoze kudukeburira ko iyo hari igiterwa kigwaye tukimushira agaheza akabona ingwara yateye iyariyo. Ahandi ho twahora tumuyitura tugiye kubaza ati mbega ibigori vy'imbuto birahari mbega hari ibindi bishasha vy'imbuto bihari cyonyene caho umuntu akeneye uwo mutego yagenda akawusaba mugabo muratwunguye yuko ari gutwara ahubwo nicagwaye kare kugira ngo abone ingwara yateye iyariyo. Bwa mbere ho umuntu yoshimira ico leta y'u Burundi yiyumviye ko izo nyigisho zoba kuko twaye tugivuga kumwe bya bindi tuvugisha umunwa abene gihugu urumva akagenda arabaza naho twagenda mu makoraniro tukabibigisha tugasubira tukagira gute mugabo no munsi umwene gihugu arazana umurimyi ikintu kigwaye akituzanira tukakiraba tukagenda tumubwiye neza iyo ngwara yariyo hanyuma agaca tukamwandikira n'umuti. Ntambamye mugabo zihari turi mu ikomine itagira farumasi nimwe ibibazo baca batubaza batubwira bati murabitubwiye none tugenda kubigurira hehe. Iruhande y'izo nyigisho bagenda batanga barahimiriza abarimyi kwegera abo baganga b'ibiterwa babegereye ku mitumbi wabo. Akamutwotera ababene gihugu nuko bokerebuka iyo bagendeye indimo zabo bagasanga hari ingwara badashobora gutahura nuko bafata kijya giterwa bakakizanira bano baganga baba bariye imisi bakora baba bariye ntaho bakorera mukabegera hanyuma mukazana n'ico giterwa canyu kugira barabe iyo ngwara yariyo kugira nabo bace babaha impanuro ari umuti babandikire niko turiko turagikora kandi n'abandi baramaze gutera intambuko aho twatanguriye. Aha rero mwebwe muri bashasha ntitwari bwabereka abo baganga rero ubu tuko turabashikiriza kugira namwe tubahimiriza kugira mubegere kuko mugatasi aho twagiye turagendera twasanze hari ivyonyi byinshi vyibonekeje mu biterwa namwe rero egera abaganga twaberese kugira mukorane nabo kandi bizogenda neza kuko nahandi bimeze neza ubu ntangorane nyinshi bafise. Akamunotera ubwa mbere abarimyi kuko byose biraba abarimyi byose tubakora ku neza y'umurimyi kugira ngo umurimyi yongereza umwimbu twababwira tuti kumbure kugira ngo mugwanye ingwara neza mwokwikingira gusumbya kugwanya izi ngwara yamaze gushika kugira mwikingire naho mukwiye kumenya izo ngwara hakiri kare mukazikingira hakiri kare kugira babimenye naho bogendera abo baganga b'ibiterwa bakabigisha bakongera bakababwira ukuntu bozigwanya. Abene gihugu rero borema izo nyigisho bakazikurikirana neza kandi bakitura nabo baganga turiko turabashiriraho ku mitumba iwabo kugira ngo babamenyeshe ingwara babahe n'impanuro bashobore no kubaha n'impanuro zijanye n'imiti bokoresha mu gihe bikenewe. Mu kiganiro cacu co hanyuma tuzorabira hamwe indwara n'udukoko tubangamiye ibiterwa uko twobigwanya eka mbere nuko twokwifata mu gihe turiko turabigwanya kugira ngo dutakaze bike twimbure vyinshi wa munwa uronka ico ufungura na wa mufuko uronka amafaranga. Ashafasha dukurenya rero n'ibyo ririko reba nayo ngiye gushyira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash Inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihuza abana ndikugura nama
ndi umwungere w'amagara nsangiye umurimo ndamuganga kura inyonko ngakura kwashi. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.